Okay, mahoro muraho mwese murakomeye. Kazina banyitwa Dieudonne, uri mushasha welcome, utari mushasha umeze gute? Umeze neza? Uraho? Ino munsi w'ihinduka ry'ibintu vy'icano. Iyi ni update, umunsi w'ihinduka ry'ibintu vy'icano. Rero urumva ingene ibintu bimeze, hari ikintu bitwa podcast ni ikintu nyene kijanye n'ikiganiro abantu bakora, umuntu akora. Rero ngomba gutanguza podcast yitwa ukuri kwa none podcast. Rero je ngomba manze mve kuri YouTube gatonya, kuri YouTube gatonya mugani niyo ndagaruka nzoba nshizeho, nzoza nzanye aho nzoshirako kuri channel episode 1 cya mbere c'itanguriro ry'iyo podcast yitwa ukuri kwa none. Bizaba biri muri ico kiganiro nzoba ntanguye, ni ibintu nyene by'umuntu azokwiyumvira bijanye n'ibintu nyene vya none biriko biraba, ibintu vyabaye, ibintu nyene vy'isi, kubera n'ibintu vyinshi biri kw'isi kandi twese tubifitiyeko ivyiyumviro bitandukanye. Rero mwitege iyo podcast igomba kuzotangura mu bihe biri imbere. Sinzi umunsi nzoyishirako kubera vyose ni ibintu biri ubunyene vya none. Urumva naje imigambi ndayipanga uko ubuzima bugenda, uko biriko birambako nk'uku nyene. Urumva ni ukuri kwa none kandi ibintu vyose bitanguye ubunyene. Je ndagomba kuba transparent, ndabwira ibintu vyose biriko biraba kw'icano, kubera ni mwebwe bagenzi kandi ni mwebwe mfise mwumviriza, muraba, mubisharinga, mukametinga, mukunda. Urumva ngoma n'urugendo tugiye gutangura ko muzoba muri kumwe nanje. Rero ni ibintu bigiye guhinduka, si ibintu bigiye guhinduka kanini kubera nzoguma postinga shira video ngaha kila kuwa gatanu nzoza ndashirako niyo ndatangura n'ico kiganiro aho iyo podcast igiye gutangura. Urumva episode 1 niyo nizotangura kila kuwa gatanu nzokwama ndapostinze. Urumva n'ibintu bishasha, ndizere muzobikunda kandi muzobisharinge, mubirungikira abagenzi banyu kubera burya twese tumenyera ku bandi. Ego ubuzima buratandukanye mugani twese turiko turirukira ikintu kimwe, ico kintu ni wandike ngaho hasi carico, wosanga ico turiko turiruka twese duhujijeko. Karaka manje kuvako gatonya, niyo ndagaruka nzogaruka ni mpuzana episode 1 you ukuri kwa none podcast featuring me Dieudonne. Urumva tuzosubira kubonana niyo twabonana. Ntibibagire kugira subscribe, like, comment, hanyuma tuzosubira kubonana niyo twabonana. Peace.